tubaramutse mwebwe mwese mubandanya mukurikirana ibiganiro vya BBFTV. Kuno munsi turi mu kiganiro kiba cahariwe umwanya w'abaririmvyeho tuba tuganira ibitari bike bijanye na industry ya gospel music, aho tuba twifuza kumenya vyinshi bijanye n'ibikorwa vy'abaririmbyi cyane cyane b'abarundi bien sûr, kuko tuba turi ngaho kugira ngo dushobore guteza imbere ibikorwa vy'ungaha nyine iwacu mu Burundi. Rero kuno munsi nkuko biba bisanzwe tuba tubafitiye umutumire, ni umuririmvyikazi w'umurundi, akaba ariko aravyifatamwe neza, akaba afise ndetse n'indirimbo zitari zike, akaba afise vyinshi twifuza kumenya bijanye n'igikorwa ciwe cyo kuririmba. Mwitegure, ngira ndamwakire, nizera neza yuko ibitari bike. Ndakuramutse nongere ndanaguhe n'ikaze. Murakoze cyane, merci beaucoup. Ego yakora ko aradukurikirana bashobora kuba bibaza ati n'umuririmbyi ninde, harabo bashobora kuba bakubonye ku mashusho mugabo bifuza kumenya neza mwidonido ninde. Ndashaka no gushimira kuba mwantumiye amazina Vestine, kugira ngo bariko baratwumviriza bashobore kumenya neza uriwe, uwo tubwira uriwe mu bikorwa byawe bijanye no kuririmba. Bon, ndirimba umuziki wa gospel, hanyuma ndakijijwe nsengera muri Bomberger i Bujumbura, hanyuma eko ahanini batwari muri Bomberger usanzwe ukora nyine ibyo bikorwa byo kuririmba mu ishengero. Bon, eko narigeze ko ndabikora mugabo naciye nja hanze, novuga ko ndi umu leader, umu worship leader hanze, pour le moment sindashaka kwintegra mu shengero. Ku bwawe uwo twibutsa iryo higanwa watwaye ari bwari. Bon, ihiganwa naritwaye nari namaze kuja hanze mugabo ndino, iryo higanwa ni Isanganiro Award ku barizi irazwi cyane. Ego donc nivyo nari hanze hanyuma narayitsindiye. Tubimenye neza, tuvyumve neza, uburyo wari washoboye kuronka muri Isanganiro, ubwo buryo bwagufashije iki mu gikorwa cyawe cyo kuririmba? Bon, ahanini kubera ko byabaye ntari ino, amafond nahawe na Isanganiro yarabitswe, hanyuma mu nyuma ko natashe, hanyuma hacakogwa igikorwa ca edition ya mbere ya Rive Jesus, ni association sanzwe ntwara ifasha abaririmbyi. Ego muri byinshi yarafashije muri bike muri yo concert yaciye ngarutse natwaye Isanganiro. Uhejeje kuvuga ku kintu cerekeye Rive Jesus, mbere yuko tukiza kukigerako, Vestine ageze ku ndirimbo zingana gute gushika mwa kino gihe? Jewe maze gukora album imwe irimo indirimbo 10, hakaba hariho n'amasingle 5. Izo zose zirashobora kuboneka kuri YouTube. Hanyuma hakaba hariho na album shasha imaze gusohokamo indirimbo 3. Izonya ntiziraja kuri YouTube cyangwa ku marezo asanzwe, ziri ku ma Spotify cyangwa iTunes, niho ubuziri pour le moment. Uhejeje kutubwira aho indirimbo zawe ziri n'indirimbo umaze gushikako, kuvyerekeye amasanamu bimeze gute? Zose zirafise amasanamu, zazi zisohokanye n'amasanamu? Oya, si zose zasohokanye n'amasanamu. Hariho ibintu indirimbo ukayishira kuri YouTube mugabo ukayishira ikaja kwa majambo gusa. 3 muri zo zirafise amasanamu, 2 zo muri album ya mbere hamwe n'imwe muri album shasha, n'indi ya kane iheruka gusohoka araheze nk'amezi 2. Ego habuze iki kugira ngo izo zindi zisohokane n'amasanamu? Bon, hariho indirimbo ushaka kuraba ukaba wifuza ko ugira ikintu ciza kinini. Ico kintu ciza kinini naco bisigura bijanye n'uburyo, donc rimwe uca urorera burya ikintu ngo citondewe nico ciza. Ego
Okay, good. Ngira ngo ariko baratwumviriza barashoboye kuba bashoboye gutahura indirimbo zawe, wanatubwiye ko zino kuri YouTube. Muce munyarukira murabe indirimbo za Vestine kuri YouTube. Nibaza neza yuko harimo zimwe mu ndirimbo ziba zimeze neza. Twagomba tugaruke ku bijanye na inspiration y'indirimbo zawe. Ugerageje gukurikirana ukaraba hari ziba zihimbaza Imana, zivuga ubukuru bw'Imana. Hari yitwa Emmanuel, hari yitwa Kora, yitwa Jambo n'izindi zigiye zitandukanye. Inspiration yawe yo kuririmba barashobora kuba ariko baradukurikirana bifuza kumenya aho inspiration yawe uyikura he? Ndi umu artiste kandi umuntu ubajije umu artiste yakora inspiration habaho ibintu byinshi. Mugabo indirimbo zanje uziravye kenshi zisa nk'intahe. Hanyuma ikindi naco ikintu nkunda ni iki, umuntu arashaka kukubwira ibintu bya Yesu hanyuma ukabihakana. Mugabo ntushaka guhakana igishinga ntahe. Nimba nakubwiye ati naragwaye ingwara ndayikira, ntushaka kumpaririza kuko hariho n'ivyete biba vyerekana ati uretse igishinga ntahe c'umuntu hariho na Bibiliya. Donc indirimbo zanje nyinshi nkakora nkavuga zavuga ubuzima bwanje, zivuga ubuzima bwanje, amasengesho yanje canke bikavana ku gishinga ntahe c'umuntu aho usengera. Hariho n'izindi ziba zivuga ku bukuru bw'Imana, kuco Yesu ari agakiza kacu, ivyo navyo ni Bibiliya. Donc inspiration yanje novuga principal n'amajambo yo muri Bibiliya. Donc imisi yose nkuko avuga ati yamatubera masha, banumva umenga ino musi nasomye verset nkumva nize ko ikintu nkumva umenga no gipartager mu ndirimbo. Ya tugaruke kumwe mu ndirimbo yazananye n'amashusho, bamwe n'abandi bakibaza bati haragaragayemwo umugwi w'abatamba menga mu gisagara ca Bujumbura witwa Himbaza. Bajya musanzwe mukorana gute, bimeze gute ko batambye mu ndirimbo yawe? Bon, hari indirimbo ya mbere yasohotse niyo ushatse kuvuga, barya anye bamwe muri bo n'abagenzi. Mugabo abaririmba abatamba baza gukora nk'akazi kiwabo, urumva hariho gushigikiranirana. Umu artiste yakoze indirimbo ikiri gikorwa bakavuga ati urya n'inshuti canke urya turamuzi reka dushigikire, kuko nabo jewe mvuga ubutumwa ndiko ndaririmba. Hari abapastor bavuga ubutumwa kujya muri eglise, hariho n'ababivuga bariko baratamba canke bacapa. Donc kenshi tuja hamwe nk'abartiste batandukanye tugakora ikintu kimwe ari ico onye. Hariho n'abandi babikora bakabikora nk'akazi ukabahemba kuko aba ari umugwi utamba no mu manza no muki, donc bagahembwa. Nibaza kuri ivyo. Ya tugaruka ku ndirimbo yawe heruka kuja ku mugaragaro ariyo nshasha, wari watubwiye mu ntango bwa mbere kuvyerekera Uvi Jesus. Bimeze gute n'ijya ndirimbo Umweru? Ni indirimbo iri muri kantike, bimeze gute? Hari abandi baririmbyi mwayiririmbanye, byo bimeze gute kugira ngo ariko baratwumviriza bashobore kumenya ijya ndirimbo yawe heruka kuja ku mugaragaro mu misi heze, bimeze gute? Okay, ku bantu babizi Uvi Jesus ni association isanzwe ifasha abandi baririmbyi. Ibafasha gute mu kuba boostinga, novuga gute mu kubashira imbere ibikorwa byabo, cyangwa ugasanga ntibanandika canke bagire gute, mugabo ukabashira mu ndirimbo aho abandi bababona bakanotisinga ingabire zabo. So edition ya mbere twakoranye n'abakobwa 10, hanyuma mu nyuma nasubiye hanze, hanyuma ndagaruka kandi ibikorwa biracabandanya. Hariho na concert iri kirategurwa. Ku baririmbyi bashobora kuba bakicaruka Vestine, babandi tukunda kwita aba upcoming muri gospel music, bifuza gukorana nawe indirimbo, bo kuronka bigenze gute, ubabwira iki? Jewe vraiment umuntu wese akeneye ko dukorana indirimbo turayikorana, gusa nishaka kindi urashaka kuza ukavuga ati jewe ndahambaye ndandika, mugabo ca bugufi wumviriza ndakubwira nko ndashaka ico nshatse kuvuga experience yanje. Abantu barakunda kuza kunyitura, jewe turiko turakorana ndagukosorera indirimbo yawe, apana amajambo yawe ndumviriza umutima wawe, mugabo hari ibindi technique umuntu ashaka ati ahakosora gutya gutya na gutya. Hari abantu benshi babyanka, donc aho ucume bica bigorana. Mugabo urumva emera guca bugufi wumviriza impanuro z'abandi kuko birafasha. Iyi ndirimbo shasha rero iheruka gusohoka Umweru, twakoranye n'abandi bakobwa 3 bava mu eglise atandukanye, mugabo bafise ingabire, bafise no mutima wo gukorera Imana. Ego nivyo, mugabo bose twahujijwe na Uvi Jesus ariyo association ifasha abaririmbyi. Isanzwe ikora ibindi bikorwa atari byo gushigikira abaririmbyi.
Ego Refugees ikora ibikorwa bitandukanye, hariho gufasha imfungwa. Abantu babashira ahantu habona urumva mu maeglize yacu uretse yose aho maze gushika uhasanga abantu bafise ingabire baririmba ukavuga ati wow uyu muntu ko atazwi donc ahanini mvuga ati abarimvyi barahari kandi ejo ni heza ku artiste b'abarundi ico bakeneye nico nama navuze na cyane abapasiteri b'iwacu gushigikira izo ngabire ziri mu maeglize yabo babashe mu studio hanyuma ama TV ama television nibarabe abo gusa bazwi gusa abo bamaze gushika barondeye n'izo ngabire nto zito batashika kure hanyuma kuko navyo nyene bamenyekanye n'ubutumwa buca buja ahabona ego hama abaririmbyi nabo nyine ubahanura izihe mpanuro kenshi turakunda kumva abaririmbyi ibikorwa vyabo bija kumugaraga mugabo bakavuga bati bamwe inspiration imeze ukunuku wobahereza izihe mpanuro nirihe banga ryo kugira ngo umuririmbyi wa gospel ashobora gutera imbere hari ahantu nigeze gusengera arafa pasanye mu paso haravuga ati kandi byanyoheye cyane avuga ati mwebwe mwabaririmbyi mwe murandika mugabo rimwe ubonye akantu kawe karafise akanenge egera pastor wawe agufashe akosora ibintu byawe donc rimwe numva ko biba bikenewe ko duca bugufi daba umenye umuntu ugiye guhanuza urafise abakurongoye ahantu urafise abantu wizera uvuga ati aba mu ijambo barakuze donc hanuza hanyuma ikindi naco fasha bene wanyu bakiri hasi reka kuduga wenyene kuko ntituriko turondera twe twaremwe kugira dutange icubahiro ntitwaremwe kugira ducakire cyo kwica Imana igushamwe ico cubahiro hanyuma ukagita. Vestine tugushimire cyane nka BBFTV kuri kano kanya washoboye kuduhereza nizera neza yuko bariko baradukurikirana bashobora kunyarukira kuri YouTube channel yawe bakaraba ibikorwa vyawe ngira ngo urashobora kutwibutsa turangiza aho kuri ibikorwa vyawe nyezi n'ama platform usanzwe ukoresha kugira ngo tuce turangiza ikigani. Bon ahanini ahantu hari indirimbo zanje ahanini ni kuri YouTube kuko ni naho horohera abantu nibyo numva niho horohera abantu kuronka indirimbo mugabo umuntu wese akeneye kunganiriza kuvugana nanje ndi kuri Facebook ndi kuri Instagram hanyuma ibirenze ivyo abantu bashaka gushika kure gushigikira igikorwa indirimbo ziriko kuri Spotify no kuri iTunes n'ahandi hantu hose. Ya Vestine tugushimire cyane. Murakoze cyane. Namwe tubashimire mwariko muradukurikirana mubandanye mugira ibihe vyiza Imana ibahezagire mwebwe mwese na Bertrand nkuko bisanzwe nandi mu kindi kiganiro cy'ubutaha. Bye bye.